bakunzi ba televiziyo Heritage mwese aho muherereye abari mu Burundi no mu makungu, reka tubashimire cyane kuba mwahisemwo gukurikirana ibiganiro vya televiziyo yanyu. Hanyuma ndabaye n'ikaze muri kino kiganiro c'uno munsi. Turanezerewe cyane gusubira guhura namwe. Ndi kumwe n'umutumire yitwa Mussa Joshua, asanzwe ari umuririmbyi w'indirimbo zo guhimbaza Imana. Reka tumwakira turamutse anashobora kutwidondora mu majambo yagutse. Ego murakoze cyane, ni Mussa Joshua. Ego murakoze cyane abamukije bwose, abajournaliste bo kuri televiziyo Heritage n'abandi bose bari baradukurikirana. Imana ibangire umugisha cyane. Amen. Mussa Joshua, abantu barakoze ku karirimbo keza kitwa ndashimye. Yes, hanyuma musanzwe musengera he? Ego je nsengera kuri Église la Flamme Divine, ni mu Rubirizi. Ego ni Mussa Joshua akiri umusore. Okay, hanyuma watanguye gukora igikorwa c'Imana mu buryo bwo kurimba ryari Mussa Joshua? Murakoze cyane. Je nivye kuva kera cyane, usivye ko amaclip video sinayakora gose kuko atakaryo nari mfise, ariko naririmbye guhera 2014 gushika ubu. Ego me ndiko ndahimbaza Imana bice mu audio cyane cyane. Ego me aho wari wakijijwe ryari? Naziko byose bitangurira. Je nakijijwe aho nakirijwe kweri, je sindahibuka neza kuko ico gihe nibuka naswe gukubitwa n'inkuba. Uwo munsi twe tugiye kuroba muri Tanzania, ni n'uruzi rwitwa Muyovozi. Rero mpatswe ico gihe by'ukuri inkuba yakubise ku nkengero mu Gisozi, ndahakwa ndamara nk'amasaha 3 ndyamye. Nzyutse burya twatashe ku mugoroba dukubiswe n'inkuba guhera mu masaha 9. Duca dutanye numengo nta bwenge tugifise, dushika muhira nyene umengo nta kuntu hasi. Bico biba nyene ngombwa yuko baza baratangwa kunsengera mu masengesho sinangwa kwasipiraho nyene. Ego niko novuga. No kuvuga yuko byatanguriye nk'ahantu novuga ko ari intahe. Yego bica bigira mu buryo Imana ibifise inzira nyinshi zo gutora mu muntu. Yego kabisa. Okay, twaje mu kiganiro Himbaza, ngira mwumvise ko turi kumwe n'umushitsi yitwa Mussa Joshua. Reka tufata akanya duhimbaza Imana mu ndirimbo, hanyuma namwe muri komura kw'icyanyi kiganiro turabatumiye kugira ngo mufatanye natwe. Hanyuma tukiriko turahimbaza, witege guhura n'Imana, witege kugendererwa n'Imana biciye muri zino ndirimbo. Ego cyane, reka tuguhe ikaze kugira ngo turimbire Imana. Murakoze cyane. Yesu ndakukunze senga
niba hari indirimbo numva nkunda, niba hari indirimbo nziza cyane muri kantike. Amen. Amen. Nigeze n'ukunda nk'ubu, nubwo nzoba ndikunda apfa nzokubarira, ntawe nigeze. Bibiliya nivuga ngo igituma dukunda Imana nuko ariyo yatangiye kudukunda, yadukunze ubwa mbere, urumva tukiri abanyabyaha, tukiri abanyantege nke, urumva atacu turi. Bibiliya ivuga ngo tugipfuye, urumva twishwe n'ibyaha byacu, Imana yatweretse urukundo idukunda. Iriya ni ikiguzi kinini kugira ngo tuboneke. Yes. Oh my goodness. Hanyuma ndashaka kukubaza, mbega uguhimbaza Imana kuri Mussa Joshua yo gusigura gute, agufata gute, gutahura gute? Murakoze cyane. Uguhimbaza Imana ku bwanje ndabifata nk'ubuzima by'ukuri. Amen. N'ubuzima. Yego. Ubuze ikintu gikomeye cyane. Ubuze ikintu gikomeye, afite udashaka kuronka amajambo anarenzayo. N'ukuri. Ni ubuzima nyine. Uguhimbaza Imana ni ubuzima. Ubuzima bwa buri munsi. Ubuzima kukuntu igituma nyine ubuzima ntibuhagarara. Uhagaze ubupfuye, uhagaze ububwiye cyane. Natwe guhimbaza no guhimbaza kwamaho, guhimbaza nyine guhoraho isi yose. Tubwira Imana tuti turagukunda, turagushima, turagutazira. Mbega nyine ni kubera iki guhimbaza Imana gutegerezwa kuba ubuzima? Murakoze cyane. Guhimbaza Imana bitegerezwa kuba ubuzima bivanye n'ukuntu ubwa mbere bwobwo mu mibereho y'umuntu, ukuntu umuntu imikorere yiwe, ukuntu imibereho yiwe. En fait nasanze ubuzima buri mu muntu canke uko Imana yaremye umuntu hanini cyane tuba mu gitutu cyo guhimbaza kumvo z'ubutabazi kanaka. Je kenshi ndakunda kwiga kuri Paulo na Sila, ndakunda kwiga no kuri ujya mwami yashira abaririmbyi imbere, Yoshafati. Burya ndakunda kwiga no kuri Miriyamu bajawuza ikiyaga gitukura. Ndakunda kwiga n'indirimbo ya Mose, ndakunda kwiga ku Basafu, ku ba Dawidi. Kenshi guhimbaza nasanze biva mu intsinzi ikomeye cyane. Ahandi guhimbaza novuga ko hari intsinzi nyene. En fait uvuze ikintu gikomeye, ufasha uburoro kandi bukomeye bwo muri Bibiliya. Ufata uburoro bwa Asafu, ufata indirimbo ya Mose, ufata Yoshafati, ufata Paulo na Sila. Ukabona muri kuri yuko n'abantu batwinspira, n'abantu batwereka ibanga riri mu guhimbaza. Kandi guhimbaza atari kwa kundi ko kwikura, ariko kwa guhimbaza kwa buri munsi. Nuvuga yuko umuntu ahimbaza muri kino gihe, umuntu himbaza ubuzima bwo guhimbaza ari ukuntu aba atandukanye n'umuntu atabahuza bwo guhimbaza. Nivyo kabisa cyane kuko umuntu ahimbaza ubwa mbere kenshi na kenshi ararema, yama yiyubaka wene nyene ubwiye ubwa mbere, kandi yubaka n'abandi mu rundi ruhande, arubaka n'abandi. Umuntu ahimbaza yama himbagwa cyane, yama nezerewe ibihe byose. Umuntu ahimbaza n'umuntu kenshi nasanze harimo umunezero bidasanzwe, kuko hamwe no guhimbaza yamayuza Imana mwinshi. Ego cyane urakoze. Antukaje uri kuri avuga ibintu numva nani majambo ari nk'ahantu Bibiliya ivuga yuko Imana igendera mu mashimwe. Nuvuga yuko ahantu hari amashimwe bisigura ko nta kwidodomba kuhari. Imana kimwe mu bintu yihaniza Abisirayeli, yabwira ati kizire yuko muri mwebwe mwidodomba, ntimwidodombe, ahubwo mube abantu buzuye amashimwe. Mwuzuye amashimwe buri munsi, ahantu hose
na Bibiliya igaca itubwira ati umuntu ababaye nasenge bazi mugabo unezerewe nahimbaza Imana cyane yego ikindi naco je nibuka abanyisirayeli bari muri Babuloni harageze aho bamanika inanga zabo baranka kuririmba kandi ngo imyaka bamaze badatabawe niyo bongerejwe kandi badatabawe bari kubavuga turirimbe gute turi mu gihugu shinyagano c'amahanga no guhimbaza burya nasanze udahimbaza n'umuntu aba ari karizirira ko ibintu byinshi cyane my Jesus bisigura yuko en fait baravyumva yuko ntibyakunda bari mu buja mbega indirimbo yovahe turi mu buja rero nk'abantu zogenda gute indirimbo yovahe ariko no munsi Imana ishimwe ko hari impamvu yo kuririmba hari umwidegemvye twajemwo hari umwami wacu yakoze nibaza by'ukuri ko bikwiye kudusunika biraryoshe turirimbira umwami tuhimbaza umwami reka twongere turirimbe ndazi yuko wari waje baduteguriye indirimbo itari nke yego ariho indirimbo ya Sawiti indirimbo ivuga je ndi umukristo zo kwamandiwe ibihe vyose bushitsa gupfa je ndi umukristo ndashinga intahe n'igihugu cyose cyo je ndi umukristo intara yacu Saribai Nanamagogwa abaho bose baguwe neza Saribai Nanamagogwa abaho bose baguwe neza Jenu Kristo cyane namwemo amen yego wabaho baguwe neza amen wow bon twe tuzi indirimbo yitwa ndashimye niyo video yonyine umaze gukora oya siyo yonyine hariyo n'indi yitwa ntabara hariyo n'indi handi nayo n'amalilics n'amakava menshi nyine atandukanye umaze gusohora izingana gute za video zoba zishika kuri zimwe zonyene burya z'amaudio nizo nyinshi cyane dufate nka album kumaze gukora zingahe muri video na canke muri zose hamwe zirashika muri 29 yego n'izindi kandi ziri muri studio amen turi imbere kuri ndashimye hariho agatero ka nyuma kavuga twifatanye hamwe nanje n'umunezero mu kwibuka aho Imana yadukuye mu vyaha bikomeye
isoni tuvuge duti ukawushima Imana ukaba wibuka Imana yadukuye haguruka ukawushima Imana wibuka Imana yadukuye koma amashi ukawushima Imana ukaba wibuka Imana yadukuye Himbaza tuhereye kuri ibyo twariko turavugana mu kanya mbega ibanga umuntu yokoresha kugira ngo yame yuzuye amashimwe buri munsi byo bari ibanga yo kwama akoresha buri munsi mu gihe yuzuye amashimwe novuga nti ni kuzura ni guhimbaza wuzuye cyane ni guhimbaza wiyuguruye ni kuririmba gutazira wuzuye kuzura afite ushaka kuvuga kuzura urukundo rw'Imana kuzura iby'Imana gukorera hariho ukuntu wumva muri wewe wuzuye mu gihe cyo kuririmba ukumva ko atari wewe kandi umengo ugeze ahandi hantu yani mu gihe uba uri kuraririmba ukamengo iyo mudu hamwe wivako umengo ubusubiye mu isi bandi majambo sinzi aho uri nikindi kirere sinzi wabivuze neza afite hariho nk'abantu urumva ashobora ku afite urashaka kuganira n'umuntu ukumva vraiment ibintu bimwuzuye cyane ukumva ibintu bimwuzuye n'ibindi bintu urumva hanyuma ukumva n'undi muntu vraiment ukumva n'umuntu yuzuye iby'Imana yamukoreye undi muntu yavuze ati mu by'ukuri hari ukuntu ushobora kumarana umwanya n'Imana ushaka kumarana umwanya na Bibiliya nka burya Mose yagiye ku musozi akavayo urumva yuzuye la présence y'ubwiza bw'Imana rero natwe turashobora kuzura Imana tukaba abantu buzuye ubushobozi bw'Imana urumva nta kindi ubona ubushobozi bw'Imana nta kindi ubona abundance y'Imana nta kindi ubona ugukiza kw'Imana ubona ugutabara kw'Imana urumva nibaza mu by'ukuri ico kintu ni ikintu gikomeye abantu barakwiye buzura Imana ntibuzura amakuru isi communica ushobora kuzinduka mu gitondo ukumva nko mu makuru bavuze bati ibiciro by'ibitoro byaduze urumva aho rero urumva bavuze ibitoro ucumenya yuko nibindi byose biciye bihungabana urumva rero nibaze yuko iyo ni inkuru imwe mugabo hari ukundi kuntu umuntu ashobora kuzura muri ibyo nyene bitameze neza sivyo ugashobora kuzura ineza y'Imana ukugira neza kw'Imana urukundo Imana igukunda ukuntu Imana ari Imana itanga provision mu gihe kibereye cyane uti uhora n'umwungere wanje ntaco nzokena urumva ivyo rero bikadukondwiza guhimbaza Imana kuzura en fait kuzura sinzi ko nabivuga nuko nyene uzura Imana tuzura Imana ahantu hose twuzure ubwo buntu bw'Imana sivyo amen niyo ko ari ikintu gikomeye abantu bakwiye kwiga nk'ibanga byo kugira ngo dushobore kwama turi abantu bahimbaza Imana mu buzima bwabo buri munsi buri kanya nuko tuba twuzuye Imana continuellement nabirivuga ngo soyez continuellement remplis du Saint-Esprit muzure mwe mu Imana buri munsi buri kanya buri saha kira mwanya cyose kugira ngo urumva afate y'amaso yacu ndakunda ijambo ry'Imana hari ikindi gihe Imana yigeze kujana Ezekiel sivyo imujana mu kiyaya c'amagufa
cyane c'amagufa Imana yamubwira ati Ezekiel mbega muri aya magufa aba bantu bashaka guhaguruka aho ushaka kuvamo ingabo zikomeye Ezekiel avuga ngo aho onya je ntavyo nzi niwe ngo bimenya Imana hanyuma Imana yamubwira ati giri koru bisigura yuko naho umuntu yoba ari muri situation itameze neza, naho umuntu yoba abona ibintu bipfuye mu buzima bwiwe, naho yoba abona ibintu bipfuye mu muryango wiwe biyangaye bimeze nabi, naho woba uri mu munyororo nk'aba Paulo na Sila, naho byoba vyameze nabi, sivyo birashoboka yuko wewe uhindura amaso cyane ukuzura Imana, ukuzura ati Imana urabishoboye, ukuzura ugushobora kw'Imana, hanyuma ugahimbaza Imana, hanyuma ukabona igitangaza mu buzima bwawe. ukora kuri kuzima. Amen. Amen. Mussa Joshua, imbere ko turangiza ikiganiro ndashaka kukubaza muri uno mwaka wa 2022 mbega nibihe bikorwa nyamukuru uri kurakora cyangwa uri kurategurira abantu? Ego ibikorwa nyamukuru ubwa mbere bwoko ndiko ndategura indirimbo zitari nke ariko kandi bidaciye mu buryo bw'amavideo kuko burya katuzemeranya amavideo asaba bije nini ego cyane abakoze cyane bo hanini ni indirimbo z'amaudio nyinshi ego hanyuma n'izindi nteguro nyinshi ntibagiye ko buri cyano niyoza ko mu kiganiro gikurikira uzoba dufite intahe ikomeye cyane gose. Ego uvuze yuko uri kurakora kuri projet ya album mushasha, kubashaka utugira akantu gatonya kimwe mu ndirimbo izoba iri kuri iyo album, hanyuma tuce tuza turangiza iganiro. Ego cyane hariho indirimbo ya hip hop mperuka gukora lyrics ivuga ubu nkoze mu mufuko nkasangana kiriho nsoma muri mariko aho kera nari igikoko na binuri nk'uko bikuze sinasigana ikiyiko ubu ndashima ko ubwoko butavunika nagize ku isoko aho narangamiza amaso mu buseruko ndakubonye umutima wanjye ugira akaruhuko umutima wuzuye amaganya wama mu buroko nkakubita ikimo kamana ku isoko Ingagufi cyane. Wow. Ndumva kuvuga intahe. Ego. Intahe. Intahe zirakenewe cyane kugira ngo abantu kuri bubakike mu buryo cyane. Hari imvuna ugasanga ikoze umuntu ari muri ibyo bintu. Hanyuma nawe akumva yuko burya ya Yesu Kristo mu by'ukuri niwe nyishu. Mussa, reka ugira akajambo urangiriza ko mbere yuko turangiza kino kiganiro. Murakoze cyane, ndashimye rwose norangiza nshima cyane, shimira mwebwe abamenyesha makuru bo kuri televiziyo yacu, televiziyo dukunda cyane Heritage, ndabashimiye cyane rwose kuba mudufata mu mugongo cyane abaririmbyi bakiri bato n'abisumbuye no kuri ni televiziyo itavangura. No kuri Imana ibazagire cyane. Reka ngirwe ko nshimira n'abadukurikirana n'abakunzi banje benshi, abantu banje benshi gose. Imana ibahezagire cyane. Ego cyane. Murakoze cyane. Yes, murakoze cyane. Jo wagize neza kuca muri kino kiganiro. Twari tunagukumbuye cyane. Murakoze. Tukifuza amahirwe mu nteguro z'ibyurimo byose uzugira ikiganza ciza. Murakoze cyane. Namwe asha muhezagire wose. Amen. Hanyuma dushimire cyane equipe technique ya televiziyo Heritage, hamwe namwe mwese mwari kumwe natwe kuva mu ntango gushika mu mpera kino kiganiro. Tunabashimire cyane, tubabwire tuti ibiganiro vya televiziyo Heritage hambavuye kuri televiziyo no kuri YouTube na Facebook. Mugende kuri Heritage TV Burundi, mu like, mu comment, mu partage kugira ngo ibiganiro bishobora gushikira abantu benshi. Murakoze cyane rero. Himbaza uno munsi reka turangize nga duhana isango
muri weekend ikurikira mugire umugisha ahewanyu nagasaga kagaruka